Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Varisito umukuru w'igihugu c'Uburundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Umukuru w'igihugu cacu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye amaze kurahira imbere y'abarundi yaciye aja ku kivi. Abarundi barayamaze ngo umuhini mushasha utera amabavu, ariko wewe vyaramworoheye na rya yari yarashinzwe amabanga komakomeye bituma atabumwiga. Muri kino kiganiro ku kivi cuno musi muravyibonera, turabahaye ikaze. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Major Evariste Ndayishimiye amaze kwinjira mu mabanga y'umukuru w'igihugu, yakiriye ubutumwa bwinshi bwo kumukeza buzananye mu bihugu bitandukanye, mbere bamwe baranishikiye mu gihugu cacu c'u Burundi, baragarukira ku barundi mu nyuma yo kubura umuvyeyi wacu umuhisi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Umviriza uko bayazi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yakiriye abashitsi bakomoka mu bihugu bitatu, igihugu ca mbere n'igihugu ca Zambia. Izo ntumwa z'igihugu ca Zambia zari zirongowe n'umushikiranganje ajijwe imigenderanire y'ico gihugu, yari kumwe kandi n'umutambukanyi umukuru w'igihugu ca Zambia. Abandi yakiriye ubwa kabiri ni intumwa zavuye mu gihugu ca Guinea Equatorial, yahereje ku ntumwa z'igihugu ca Tanzania zari zirongowe n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu, yari kumwe kandi n'uwahoze aramuswa igihugu ca Tanzania, yari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Abo bose uko ari batatu, ko izo ntumwa z'ibihugu bitatu zari zije kwifatikanya n'abarundi mu rubanza rudasanzwe rw'ubushingurana iteka wahoze arongoye igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Bari bafise rero ubutumwa bwo guhoza abarundi, kwifatanya n'abarundi kugira ngo bagaragarize yuko ari abakunzi b'igisimba mwavu, bamwe bakwitaba igihe cari cyo cose, haba mu bihe vy'ineza no mu bihe vy'inabi. Ariko rero iruhande yuko kuza kwifatanya n'igihugu c'u Burundi, bari bafise ubutumwa bwo gutumira umukuru w'igihugu cacu Burundi ko yogendera ivyo bihugu vyabo, hano yabishuye yuko ari vyiza ko mugabo uravye ibikorwa ariko arakora muri no misi ukaraba nibi bihe isi irimwo bitewe n'ikikiza ca corona, kumbure vyoba vyiza ivyo bihugu vyo bifise inzego zikwiye muri ivyo bihugu ko vyotangura bikaza bikagendera Burundi nawe akazobisubiriza mu ndumane. Hanyuma ku bijanye n'igihugu ca Tanzania, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yibukije intumwa za Tanzania zari zirongowe n'umushanganje wa mbere yuko ibihugu vy'Uburundi na Tanzania bifitaniye ubucuti budasanzwe, ufatiye ubwa mbere ku gihe ibihugu vyariko biraharanira kuhabuza intahe yo kwikukira. Igihugu ca Tanzania cafashije cyane Uburundi, umuhisi Kambarage Julius Nyerere yafatanyije cyane n'umuganwa wa Rudoviko wa Gasore mu guharanira independence, mu guharanira kwikukira, guhabuza kwikukira kwa Tanzania n'u Burundi. Abemerera rero yuko bazobana yafashanya, kandi agashima cyane ingene ico gihugu kigaragariza Uburundi urukundo n'ubucuti bidasanzwe. Uyundi Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Major Evariste Ndayishimiye yakiriye ni intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter Farm. Yajazanye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu ca Amerika Donald Trump, aho akeza leta y'u Burundi kuri imyaka 58 ikwije ironse ihabuje intayo kwikukira.
mu vyiyongereye rero ati twebwe nka leta z'umwe za Amerika turabakeje kandi turashaka yuko twobandanya imigenderanire muhejeje gutera intambwe ikomeye mwaragize amatora agenda neza ati inzego nshasha zihagiye dushaka ko dukorana neza turabashimira cyane gose kubera akazi katoroshe mukora muri Somalia mugarura amahoro n'umutekano ati rero turifuza yuko no mu bijanye no kugarura amahoro n'umutekano canke mu bijanye n'umutekano muri rusangi two bifashanye ibindi navyo bavuganye nuko nkuko mwavyumvise misi heze hari nk'abarundi birukanywe muri leta z'umwe za Amerika baza mu Burundi ariko leta y'u Burundi maze kuraba isanga bamwe s'abarundi cero nyene cyo mukuru w'igihugu yagisobanuriye intumwa idasanzwe aramubwira yuko boje hamwe kugira bige neza ivyari byanezerwe cyane n'ukuntu imigenderanire igomba isubire hamwe ati hari nk'utuntu tutagiye turagenda neza nko guhera mu 2015 wasanga turabana ijisho ritameze neza ati turifuza yuko ico twogikosora hati rero vya bindi bimwe twavuga vy'amaviza muri gwagwandiko mwabona cyo nyine turashobora kuzociga ati kinde naco dushaka kubafasha niki cyuko muri ka kanama kajejwe amahoro n'umutekano ka ONU tworaba yuko hari ivyo twokora kugira ngo ntimwogere kuza igihe cyose biga ikibazo cy'u Burundi kandi biboneka yuko mutakiri intambamyi mu mahoro n'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi ikindi yasavye yatumye uyu Peter Farm ko yogenda agasaba ishirahamwe igihugu bya Buraya kugira ngo nabo nyene badukore ko bijya bihano kuko nkuko mubizi byari bihano twaronse ariko bidaciye mu vyukuri mu mategeko ivyo bazovyihweza Nyenicubahiro mukuru w'igihugu yanavuze kandi yuko ivyabaye muri kahise bana ko tugenda tuva muri bibi tuza muri vyiza ati aho tugeze igihugu aho kigeze gikwiye koko abagifasha ariko umwe wese agirisha kuramo ati muri ibi turimwo vyari vyo kugwanya ikiza ca coronavirus vyari vyo guteza imbere uburimyi n'ubworozi vyari vyo kugira ngo abene gihugu bagire amagara meza turakeneye ababidufashamo kuko nta muntu yibako turakeneye yuko amashira hamwe abantu bose babifuza ko dukorana boze tugakorana kuko dufise intambwe nshasha igenekerezo rya 30 ruheshi niwo munsi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashika ubwa mbere nk'umukuru w'igihugu mu nyubakwa yitiriwe Ntare Rushatsi yaciye abonana n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza umushikiranganje wa mbere CPG Arengiyome Bunyoni hamwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu Commissaire de Police Chef Gabriel Nizigama ryari rya mbere Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashika mu biro by'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko yaramaze kuhaza mugabo atari waramutswa igihugu kuko mubizi rero abarundi barayamaze bati umwamagirwa n'abagabo uyu munsi rero yabonanye nabo twokwita ibisongerezi bikuru mu mirimo yiwe ya misi yose abo nabo sabandi ubwa mbere nicegera c'umukuru w'igihugu uwo nawe akabari Engineer Prosper Bazombanza wa kabiri n'umushikiranganje wa mbere Commissaire de Police General Alain Guillaume Bunyoni hamwe n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu Commissaire de Police Chef Gabriel Nizigama abo rero yabakiriye nkuko nabivuze nk'ibisongerezi vyiwe bikuru abo nibo mu mirimo ya misi yose bamufasha gutunganya ivy'igihugu kugira inkware rero zisezerana mu masesa kugira ngo abaha intumbero nabo baheze baha intumbero abo bajejwe kuri uwo munsi nyene niho leta yashinzwe yaca irahira imbere ya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'inama nshingamateka na nkenguzamateka yarabasavye ashimitse kuja ku kivi bagakora ku neza ya bose bataravye imigambwe amadini intara nico cyose kiza gitandukanya abantu jewe natorewe kuba se barundi nzokorera abarundi kurya umusuku akorera shebuja kandi n'abanyamahanga baba mu Burundi nibahumure sinzobibagira abagize leta rero muzirikane ko mutwaro tusangiye
muzotunganirize bose ababatoye n'abatabatoye mumenye namwe ko mutaje gukorera imigambwe ubwoko intara canke amadini mukomoka muje nyabuna gukorera abarundi kukaba nkako ntitwabagomwe kubera iyo mukomoka twabashimye kubera ubuhizi ubwo nabwo ntibwegukira imigambwe ubwoko intara canke amadini vyongeye ibisata mujejwe bikenewe n'abarundi bose mbere n'abanyamahanga mu butandukane bwabo murababera abavyeyi mubatunganirize ataco musavye kuko nibo mukesha impembo n'ingero. Abari bafise amakenga yuko atabushikiranganje bw'intwaro ibereye bwashizweho yarabahumurije. Inyonyezwa n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu gutanga kwaka no kurya ibiturire bitegerezwa kuba umuziro. Ico gikorwa rero ni iki wanje kuko nta bushikiranganje bujejwe kuba igiturire twashizeho. Savye abarundi mwese mufate umugongo kuko n'urugamba rukomeye cyane ishaka yuko twese turugira gwacu mwese mumfashe tugwanye amahera aja mu gihe ca leta yose abe amahera abera kirumara abene gihugu. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaciye ashikiriza imigambi nyamukuru izisungwa muri kino kiringo agira ati igihe twahoramwo cyari cyo kwitunganya neza none ubu tugira tuvumbuke abari bicaye nibamenye ko ubu ari igihe cyo kuva hasi ntihagire uwigira umukambwe mu mabanga y'igihugu kuko twese dutanguye intambwe nshasha abene gihugu mwebwe abashikiranganje cyane cyane mwenda bibwira abene gihugu babarindiranye igishika bobo bamaze iminsi bitunganya ku bikorwa ubu bari barindiriye intwazangabo ziza kubaremesha mu rugamba rwo kurwanya ubukene dushaka umwe wese ave muri kino kibanza azirikanye neza amabanga murindiriye gutyo ayabangira ingata ico abagize leta bo kwitwararika imbere ya vyose nuko naho umugambwe twaserukiye ari bo watahukanye intsinzi hatsinze abarundi bose kuko hatoye abarundi ntihatoye imigambwe hari ibikorwa bitandatu vyihuta twashaka gusaba ko vyoca vyihwabirwa kuva tuvuye muri iyi ngoro ivyo navyo vyerekeye intwari ibereye amagara y'abantu uburimyi n'ubworozi ugwaruka kubungabunga abakukuruke bakoreye igihugu hamwe no gutorera umuti ikibazo c'abateshejwe izabo mu gihe twari tukiri mu magume. Tuvuze bimwe muri ivyo bitandatu ngo isi igiye kugirwa umutahe udasanzwe mu iterambere ry'igihugu. Umviriza Nyenicubahiro umukuru w'igihugu avuga ku burimyi n'ubworozi ndetse no kugwaruka. Ni mu gihe bisanzwe bizi ko hari ugwaruka rwinshi rudafise akazi. Dufise ihangiro yuko umunwa wose uronka ivyo ufungura umufuko wose nawo ukaronka amafaranga. Inzira irashe yo gushitsa iryo hangiro si yindi no gukura amaboko mu mpuzu nkako ubutarima ntamira kandi ubushaka umubira abirakuye. Tugiye gusanga abakozi ku kivi tubigisha ubuhinga bwo kurima no korora. Abarundi benshi bamenyereye kurima no kwimbura kabiri mu mwaka. Tugiye kubigisha ubuhinga bwo kuvomera no kwimbura gatatu n'akarenga mu mwaka. Kandi dutanguye ubunyene mwirima ry'umwonga no turima two muhira. Duhamagariye umurundi wese kugira uruhara mu iterambere mu kugwiza umwimbu twijukire amashirahamwe n'amakoperative maze turonke umwimbu n'umusesekara mu ngo z'abarundi hasubire kuboneka ibitiba n'ibigega nka kera. Ubunebwe tubugira umuziro na karengo imburakimazi ntinahazwa kandi ngo ubuhana inzara arayirimira. Ubwa mbere mu ntumbero yo gutera intege abarimyi muri iri ci twiyemeje ko aho tuzosanga bene gihugu bagiye hamwe mu kibiri amakoperative mu kurima mu mwonga ko tuzoca tubarosa intabire n'imbuto zirobanuye bakeneye ku buntu. Ubwa kabiri muri ako gatasi twimirije
dushaka ko amatongo yose ya leta arimwa mbere habe imirima n'amayororero y'iratiro mu ntara zose zigize igihugu. Abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara basabwe kuva mu biro basanga abenegihugu ku kivi nabo baba akarorero mu burimyi n'ubworozi. Uwo bizonanira nawe azoba yerekanye ko ataco yahora amariye abenegihugu yari kaje kurya gusa. Uwo nawe nta kindi kizoba gisigaye atari okuja kumwigisha. Mu ngingo zihuta leta igiye gufata, urwaruka ntirusigara inyuma, kanatsinda nirwo rufise ingoga nyinshi zo kuvuduka kugira ngo dushikire iterambere bidatevye. Jewe rero niyemeje kubashingura, kubafasha gukura ikirenge hasi, cane cane bamwe bafise impapuro z'umutsindo ariko batararonka ico bakora. Abo nibo cane cane shaka ko bazoba intwazangabo zirongora abandi mu rugamba rwo kurwanya ubukene ku rwego rw'intanga. Nibo twifuza ko bazorongora mu bikorwa abatarose amahirwe yo kuja kw'ishuri. Muri iyo ntumbero leta ijizanye umutahe namwe muzana amaboko. Aho bukera tugira dushware mu makomine yose agize Uburundi, tuje kwegeranya urwo rwaruka mu kibiri, batwereke imigambi bafise bashaka gukora. Leta yiyemeje guca ibaha uburyo bukwiye bwo gukora uwo mugambi, kandi ndetse itore n'abahinga muri bo bazobakoresha bahembwa na leta nyene kugira ngo ntibahombe. Mu gihe bwaca duhimbaza imyaka 58 Uburundi bwikukiye, Nyenicubahiro General Major Varisito NDAYISHIMIYE yarashikirije ijambo abarundi, arashima ko Uburundi bwaronse koko intahe y'ukwikukira. Uyu munsi mukuru tuwuhimbaje twishimikije icivugo ivyo nkora vyose nivyo bihesha ishusho Uburundi bwacu. Tuzirikane rero ko icifuzo ca mbere kiri mu ndirimbo ndangabuhizi y'igihugu cacu arico shinga icumu mashinga gaba intahe y'ubugabo ku bugingo, gishirwa mu ngiro mu vyo dukora, mu vyo tuvuga n'inyifato yacu. Amakungu azotwubaha twiyubahirije kuko umuntu yubahirwa ico bamubonamwo. Nimuze rero dukore kandi tuvuge ibitera iteka Uburundi, twamirire kure ico cose coza gikoze isoni igihugu cacu. Kuva mu mwaka wa 2005 haribonekeje umwitwarariko udasanzwe wo guhagararira kubungabunga no gutsimbataza intahe y'ukwikukira. Ivyo bibonekera cane cane mu nyigisho zo kuzirikana igihugu, gukomeza urukundo n'ubumwe muri bene Burundi, kubumbatira umutekano, gukingira ubutunzi bw'igihugu, guharanira no guhagararira inyungu z'igihugu hamwe no guteza imbere igihugu. Izo nyigisho zatanzwe mu gihugu cyose mu bisata no mu migwi itandukanye igize ubuzima bw'igihugu cyose. Zaradufashije kumenya amateka n'amabanga vy'igihugu, turamenya iyo tuva niyo tuja, turagaruka ku isoko ry'iteka n'itekane ry'igihugu, ku karanga n'akarangamutima ko Murundi kama. Urugamba rwo guhabuza intahe yo kwikukira ntigwari rworoshe namba, ariko kubera Imana mushobora vyose yagiye imbere Uburundi n'abarundi bararugwanye bagira ko bararutsinda. Dutereje amaso inyuma muri kahise k'igihugu cacu, dusanga intahe y'ukwikukira yamigarukira aho gotera izuba. Intwaro ya demokrasi yoyishigikiye ikama inigirwa mu meshi, amahoro n'umutekano bigahungabana keshi, intwaro z'agahotoro n'agacinyizo zikiganza, ubutungane agateha kazina muntu n'amategeko agahonyangwa. Naho injavyi zabandanije zitoba, twarabandanije urugendo rugana muri demokrasi y'ukuri ishigikira intahe y'ukwikukira, kanatsinda amaso y'ibikere ntabuza abavoma, kandi ngo imvura irahinda ntibuza abasenya. Yarari no ganje kwigenekerezo rya mbere mu kakaro, aributsa abarundi ikintu catweretse muri iyi minsi ko twikukiye vy'ukuri. Nimwiyumvire namwe barundi bene wacu, mwiyumvire kandi mubizirikane neza. Nta kintu mwibaza iyo mubonye abarundi twebwe twitunganiriza amatora neza mu buryo bwacu, hanyuma
ayo matora akagenda neza agakorwa atagitsure twese tunama rimwe hanyuma n'ibibavuyemwo tukavyemera amatora akagenda neza cyane. Ariko ibihe byose amatora yateguwe harimwo abanyamahanga iminsi yose yava mwinjyana akavyara injyane. None uno munsi tubonye tuvyikorera twenyene ata munyamahanga arimwo akaba ariho duca turonka amahoro, nta kintu mwumva ku mutima. Ubu turabonye yuko iyo wikukiye koko n'amahoro acaboneka mu gihugu. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarabonanye n'abakuru b'imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu Burundi. Hani mu ntara ya Ngozi yaribukije abaraho ko imigambwe ifise inguvu zidasanzwe mu guteza imbere igihugu. Atabanyamigambwe rero nibo ba mbere botanga ivyiyumviro ngo bene gihugu bose bateze imbere igihugu cabo babikunze. Sivyimbeshere uburongozi bushasha bukomoka mu matora duherukamwo muri Rusama 2020 buje bufise ishaka ryo kugira Uburundi igihugu gitekanye, igihugu bose bafise impore mu mutima, igihugu bose bafise ishaka ryo kugikorera. Kugira ivyo bishoboke twiyemeje ko inzego z'igihugu zibwirizwa kwita ku rutare kugira ngo zikore ibitunganye vyerekeza kuri kazoza keza ku muntu wese ari mu Burundi kumwe n'abazoza kuhaba baturuka hirya no hino ku isi. Ibiganiro rero kuri we ni nkenerwa kugira ngo igihugu gitunganirwe. Ibiganiro wasangiye igihugu ni nkenerwa. Ni nkenerwa kugira ngo dutsimbataze demokrasi, kandi ibiganiro nico kimenyetso nigwo rupimo rutuma hasuzumwa ingero igihugu kigezeko mu guhijamba bene gihugu no mwidegemvyo bafise mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo mu kubaka igihugu. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaragendeye abakristo bo mu maparuwasi amwamwe, arasangira igisabisho nabo, aranabaremesha nka samuragwa w'umuhisi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Yaragendeye paruwasi ya Murayi mu ntara ya Gitega, aragendera paruwasi ya Gwarangabo iri mu ntara ya Ngozi, paruwasi Mvyeyi ya Nyakwigendera, arabaremesha. Twahisemwo kuza kugira ngo turemeshanye, turaremeshe cyane cyane ko Imana turi kumwe. Imana turi kumwe kuko ivyabaye vyose ni integuro y'Imana. Iyo rero biruko twebwe tuzo wacu tugandariye wacu ntitwoca tumera nk'abapagani, kuko abapagani nibo bazi yuko agapfuye kabazwa ivu. Noneho rero twe turafise n'ivyizigiro kuko turabona yuko ivyabaye ari umugambi w'Imana. Turemere rero ntaco atanyeretse rero, kandi namwe mureme uko yari umuvyeyi wanyu. Murumva ko twe turabavukanye, nanje niko bimeze. Muri abavyeyi bacu twese nukuvuga numuvukanye mu muryango. Uwo yasize samuragwa murabizi ingene bihora bigenda. Igituma haba samuragwa mu muryango bavuga bati none ibibazo by'umuryango tuzobibaza nde, nawe yasize amuberetse. Ntimwicurikire rero ngo muvuge ngo muri intano, oya, ahubwo yasize adukomeje. Muri paruwasi ya Shombo mu ntara ya Karusi, Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yifadikanije n'abakristo baho mu birori vyo kwimika abasaserdoti n'abadiakoni. Yarafasha kanya ko kukeza abo bakozi b'Imana, abifuriza ibikorwa vyiza muri uwo muhamagaro. Yarasavye indongozi z'amaparuwasi kuba indongozi zibushitse koko mu kugira ayo maparuwasi yabo amayogi y'iterambere. Bahereza kuka muhejeje kwatigwa, ndabakeje mu mabanga mashasha hambaye muhejeje kwemanga no kugabana. Dusa n'abashikiye rimwe mu murima w'Imana, mwebwe muzanywe no kumenyesha inkuru nziza boro, nanje nje gufasha boro kuva mu bukene. Nimagiriranire kuko
mu gihe muzorazwa ishinga no kurondera gukiza imitima y'abantu ngo baronke ubuzima budahera mu ijuru, nanje zokwitwararika ko abarundi babaho neza, bagira amahoro n'umutekano, bafise ivyo barya naho baryama, bafise amagara meza, bashobora kwiga bagaca ubwenge, bashobora gutunga kandi bagatunganirwa, bakagira iteka n'itekano. Erega na mwebwe ubwo butumwa ntimwobushobora mudafunguye kuko hakora mu nda. Umwe wese akoze ibyo ajejwe, tuzohurira ku kintu kimwe kandi gikuru, ineza y'umuntu. Turashima cyane ingenekerezo ya Katolika yavyitwararitse cyane mu kubaka amashure, amavuriro no mu gutunganya ibikorwa bitandukanye vy'iterambere irangura biciye mu bisata bijejwe iterambere bikukira amadiyoseze. Twifuza ko amaparuwase yoba amayogi y'iterambere ry'abene gihugu. Turabasavye rero mukoresha ububasha mufise kubene paruwase mubigisha ibibateza imbere, na cane ko bateye imbere n'amaparuwase hatorera koyoko kuko umuhinga wo kubitanga nuwa bisanganywe. Kaze rero natwe dusangira ubutumwa bwo kwigisha abarundi gukunda Imana n'igihugu catwibarutse, tuzamura ubutunzi bw'igihugu, dusenyere ku mugozi umwe, twuzuzanye, mutubere imboneza mu vyanyu, tubabere imboneza mu vyacu, na kare ngo umwe yifasha gusara ntiyifasha gusaba, kandi ngo tubiri tuvurana ubuvu. Nk'umukristo nyene, Nyenicubahiro General Major Varisito NDAYISHIMIYE ari kumwe n'umuryango wiwe yaragendeye umuvyeyi wahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza, aramuremesha na Karesa Muragwa yamariwe aremesha ababa basigaye mu muryango. Nyenicubahiro General Major Varisito NDAYISHIMIYE yarateye iteka abakinyi bo mu migwi yariko irakina urukino rwa nyuma mu nkino zahiganirwa igikombe citiriwe umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 arico bita finale de la Coupe du Président edition 2020. Urwo rukino rwabaye hagati ya Rukinzo FC na Musongati FC w'Igitega ku kibuga Urukundo Cibuye. Aho abarorerezi benshi bari bagwitavye bakubise ku kibuga Urukundo haruzura. Umugwi Musongati FC ukaba waratsinze ufise penalty 5-4 za Rukinzo FC. Ibirori vyo gutanga ubushimwe bikaba vyatangujwe n'agashimwe kahawe umuryango w'umuhisi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza kuko yitanze mu guteza imbere inkino. Nyenicubahiro General Major Varisito NDAYISHIMIYE akaba ariwe yashikirije ubwo bushimwe ku migwi yahiganywe. Nino ngaho dusozere kino kiganiro, tukaba mwese tubifurije kuguma ku kivi, mugire ibihe vyiza.